Umwigisha Niyukuri Fidèle wo kw'ishure shingiro rya Kajondi Bururi yasabiwe igihano co gufungwa imyaka 5 n'ihadabu ry'ibihumbi 100. Hari kuri uyu wa kabiri uheze. Yagirizwe icaha co gukubita umunyeshure yigisha Iranzi Kevin gushika n'ahapfa. Ivyo vyabaye mu kw'icumi na rimwe umwaka uheze w'2023. Mbega none abigisha bakubita abana bohindura ingendo? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Inyuma yo kwagirizwa ico caha, umuryango w'uwo munyeshure yitavye Imana waciye usaba indishi y'amafaranga miliyoni 480 z'amarundi. Urubanza rukaba ruri mu mwiherero. Suyo gusa muri Gitugutu 2019, Shadia Nishimwe yiga kw'ishure shingiro Carama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura yaracikanye. Yarahejeje gukubitwa n'umurezi kubera atari yakoze agakorwa mw'ishure. Mu bihumbi 2018, Cedric Bigirimana w'imyaka 12 yiga mu wa gatanu kuri Ecofo Bihanga ya commune na province Gitega yarapfuye nawe nyene bivuye ku nkoni yakubiswe n'umwigisha wiwe. Awe yazize ko atagikoropesho yazanye kw'ishure. Impfu z'abanyeshuri bahohotewe n'abarezi, gutakaza ubwenge canke kugira ibindi bibazo birakunze kwibonekeza iyo abarezi batoye akanywafunywafu bakosora umwana. Aha tubwizanyije ukuri, ntabahevye ishuri canke bavyiyumviriye kubera igiti co kw'ishure. Uwutakubiswe kw'ishure antera ibuye. Mu Burundi haribonekeza amabi menshi akorerwa abanyeshuri. Turetse amabi afatiye ku mubiri, hari n'ayafatiye ku gitsina. Umwaka ku mwaka abigeme batari bake barasabwa kuryamana n'abarezi babo kugira baronke amanota. Bamwe bagasama n'inda. Nko mu mwaka w'ishuri uheze, abigeme 148 baratwaye inda bakiri ku ntebe y'ishuri. Ibitigiri bikaba vyaraduzwe ugereranije no mu mwaka w'imbere yawo, aho 92 aribo bari batwaye inda. Ivyo vy'amabi afatiye ku gitsina tuzobigarukako. Haraba kandi n'ihohoterwa ryo mu mutwe, violence psychologique. Tutavuze n'amabi ashobora gukomoka ku mutekano muke w'ishuri riri n'ayandi mabi tuzogarukako. Murazi ko guhana umwana hakoreshejwe akanywafunywafu bifatwa nk'ibisanzwe hano iwacu. Hari abavyeyi bo muri zone Kamenge babwiye Iris News ko gukubita umwana atakibi kirimwo mu gihe yakosheje. Ikibi ngo nukurenza urugero mu guhana. Umwe muri abo bavyeyi we yavuze ati, jewe mbere sino kwandikisha umwana wanje kw'ishuri badakubita umwana yakosheje. Ngo ntaho yoba ari karava, naho yoba ari karaja. Ikindi ngo umwana iyo umukunda uramuhana kugira aje ku murongo. Nakare ngo igiti kigororwa kikiri gito. Uwo muvyeyi nahabona uko ivyo guhanisha abana inkoni n'ibindi bihano vyo ku mubiri, abahinga mu vyo kurera siko babibona. Ngo naco vyungura abaregwa kiretse kubica mu mutwe. Uretse ko bishobora no kuviramo umwana yandi masanganya. Aho ni nko kuraba canke gucikana nkuko vyabaye kuri lycée Kajondi n'ahandi. David Ninganza atwara ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo Sojepae avuga ko mu bihano bitegekanijwe mu nyigisho mu Burundi atana hamwe hari igihano co gukubita umwana inkoni. Ati kimwe mu vyokorwa mu guhana umwana koba gutumwa umuvyeyi aho kugira kubitwa inkoni. Ariko haracari hagahaze. Mu mategeko agenga indero mu Burundi nta na hamwe handitse ko bibujijwe gutanga ibihano vyo ku mubiri. Dufatiye kuri ico, hamwe na ca kindi c'uko guhana umwana hakoreshejwe akanywafunywafu bifatwa nk'ibisanzwe, mbega kudahana abarezi basinzikariza igufa umwana ntibituma guhanisha inkoni mu ndero bidahera burundu mu Burundi? Tuzobigarukako. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Hatangujwe mu Burundi higanwa ry'abakenyezi bakina urukino rwa tennis ku rwego rw'isi, ni kuva kuri uyu wa mbere gushika kwa 14 ndamukiza kuri Entente Sportive de Bujumbura. Rigize kabiri Uburundi bwakirira higanwa kuko no mu mwaka uheze ryabereye mu Burundi nyene. Ubu rero hakaba hitezwe ibihugu 27, abakinyi 57 hamwe n'imigwi yabaherekeje. N'umurundi kazi Sada Nahimana ni hazobari. Leta y'u Burundi ngo iraraje ushinga n'agasomborotso gakorwa n'u Rwanda mu guha uburyo, uburaro n'ibikoresho vya gisirikare umugwire tabara. Igihe yari karashikiriza ibiriko birarangurwa n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, Albert Shingiro yamenyesheje ko leta y'u Burundi iguma isaba igihugu c'u Rwanda gushira mu ngiro ivyo yiyemeje. No kuvuga kurungika bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bahungiye mu Rwanda. Ngo nibo bahungabanya umutekano mu Burundi biciye mu bitero bakora
bigatuma n'abantu basiga ubuzima. Murakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje zosubira ejo.